Murahawe ikaze kuri YouTube channel Daniel Mugisha muri cya kiganiro cy'amateka ibikorwa n'ivyaranze abanyepolitike b'abarundi. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze ubutanzi imihoho ari umushikiranganje wa mbere kuko abonye kajagari kari mu gihugu urongoye igihugu ahunze leta arongoye nayo akabona naci gishoboye yasavye ko bosubirizwa. Uwo ninde yatanze imihoho ryari? Uwo ni Antoine Nduwayo yabaye umushikiranganje wa mbere kuva kwa 2022 Ruhuma 1995 gushika kwa 2026 Mukakaro 1996 ariko yasubirijwe mu mabanga kwa 31 Mukakaro 1996. Antoine Nduwayo yarongoye leta y'u Burundi mu gihe kitoroshe na gato cari kigizwe n'ibitero vy'ikiroberi ca CNDD-FDD vyaguma vyiyongera mu gihugu, abanyagihugu baguma bicwa mu mihingo y'ibyinshi y'igihugu, ukwinubana hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, ukwinubana ko abagize leta yavuye muri convention de gouvernement n'ubukene n'akajagari mu bisata bitari bike vy'igihugu. Muri Ruheshi 1996 mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye Arusha muri Tanzania, President Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo baremeye umuzo w'inteko mpuzamakungu mu Burundi, ikibazo cyavuye kibatandukanya kandi kibimbarutso y'itembagazwa y'ubutegetsi. Kwa 2023 Mukakaro 1996 President Ntibantunganya yarahungiye mu biro bikuru by'ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi, bukeye umugambwe w'iprona utangaza kutacize umukuru w'igihugu kandi kusokoye muri convention de gouvernement. Kwa 2025 Mukakaro 1996 igisirikare camenyesheje ko gishikiriye ubutegetsi President Buyoya kubera umukuru w'igihugu yari yahunze. Bukeye mu gihe yaraho yahungiye, President Ntibantunganya yabandanya avuga ko akiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Umushikiranganje we wa mbere Antoine Nduwayo yaratanze imihoho aramenyesha ko yiteguriye gukorana n'ubutegetsi bushasha. Antoine Nduwayo ninde? Antoine Nduwayo yavutse mu 1943 aho bita ku Wingoma muri commune Matana mu ntara ya Bururi. Yize amashure mato inyangwa muri commune Ryansoro, ayisumbuye muri groupe scolaire d'Asida mu Rwanda, ayarangiriza kuri Collège du Saint-Esprit Bujumbura. Yize kaminuza i Bruxelles mu Bubiligi, aherahereza i Berlin mu Budagi mu gisata cy'ubutunzi mu 1973. Imirimo yiwe yayihereye mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Yaronse akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu 1966. Yarakoze amabanga atandukanye muri ubwo bushikiranganje, yarakoreye ubuserukizi bw'u Burundi i New York muri Amerika ni Moscow mu Burusiya, yaranabaye umuyobozi ajejwe ibihugu vya Afrika, Aziya na Amerika y'ubumanuko. Mu 1978 Antoine Nduwayo yaragenywe kurongora ihinguriro Kotebu ryari rejeje kuvuka, aribera umuyobozi mukuru gushika mu 1983. Uwo mwaka yagenywe kuba umunyamabanga shingwa bikorwa w'ishirahamwe CPGL ryari rifise icicaro Gisenyi mu Rwanda, maze ararirongora gushika mu 1991. Ahagarukiye mu Burundi, Antoine Nduwayo yagenywe kuba umukuru w'ikigo gicungera amasosiyete ya leta, commissaire général du SCEP gushika mu 1993. Inyuma y'amatora yo mu 1993, Antoine Nduwayo yagiye gukora mu bigenga privé acarongora ishirahamwe Bicor. Yavuye ngaho aja kuba umushikiranganje wa mbere kuva mu 1995 gushika mu 1996. Kuva mu 1996 gushika mu 1999 Antoine Nduwayo yagenywe kurongora ibanki kwa Mofi. Yavuye aho asubira mu bigenga arongora ibanki BCD kuva mu 1999 gushika mu 2003 abona gukukuruka. Antoine Nduwayo ni wakurira abahoze arabashikiranganje ba mbere b'u Burundi bakiri bazima n'ahatari we yabatanze muri ayo mabanga. Antoine Nduwayo ariko yegereza imyaka 80, amaze imyaka 7 aba mu mahanga. Umubano wa President Sylvestre Ntibantunganya n'umushikiranganje we wa mbere Antoine Nduwayo uzwi nka kimwe mu bihe bitoroshe by'inzego z'u Burundi. Inzego z'ico gihe zagenwa n'amasezerano y'ico bise convention de gouvernement yasinywa muri Nyakanga 1994 hagati y'umugambwe Frodebu watsinze amatora mu 1993 hamwe n'umugambwe w'iprona wari imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi wahoze utwara igihugu. Umwe wose muri iyo migambwe wari ufise imigambwe bari kumwe.
ku ruhande rwa Frodebu hari urunani rwitwa Force de Changement Démocratique FCD, ku ruhande rwa Iprona naho hari urunani bita Parti Politique de l'Opposition PPO. Muri leta FCD yari serukiwe ku rugero rwa 55%, PPO nayo ku rugero rwa 45%. Ayo masezerano yari yakozwe kugira ngo haboneke inzego bwegu zitwara igihugu inyuma y'urupfu rwa President Cyprien Ntaryamira. Amasezerano agisinywa, umushikiranganje wa mbere yari Anatole Kanyenkiko, ariko umugambwe wiwe waramugumukanye umwagiriza ko yegereye cyane Frodebu, niko kumusubirizwa na Antoine Nduwayo. Umukuru w'igihugu w'ico gihe Sylvestre Ntibantunganya yari afise ikibazo gikomeye. Igihugu cari mu ntambara, ariko igisirikare nticamwizera, cabona ko akorana n'ikirobere ca CNDD-FDD nyarya cari cyashinzwe n'abafrodebu. Ku rundi ruhande President Ntibantunganya ntiyari yizewe nabo mu mugambwe wiwe, bamwe bamubona nk'umuhemu, ariko akorana n'igisirikare kandi ko yahebeye uruhande runini rw'ubutegetsi abari batsinzwe mu matora yo mu 1993. Umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo yari afise icizere cy'abasirikare bene uruhande rw'imigambwe ya PPO, ariko ku rundi ruhande ntiyari yizewe n'imigambwe yo muri FCD. Ivyo vyatuma umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere babaho bacunganye gusa. Ibintu vyari bigeze ku rwego ko umukuru w'igihugu wafashe urugendo hanze y'igihugu n'umushikiranganje wa mbere yacagenda kugira ngo umukuru w'igihugu ntaje kuvuga ivyo batahurijeko. Muri leta abashikiranganje ba FCD n'aba PPO bari bameze nk'abahanganye, habamwo abatabaromuka n'uwishwe. Ikibazo cyahanze iyo leta cyari cy'umutekano. Abaroberi bagumye bakomeza ibitero, abarundi batari bake barahasiga ubuzima. Mu gisagara ca Bujumbura naho hari imigwi y'ugwaruka sans échec, sans défaite na Jedebu yari gisibije, maze igisagara cigaburamwe amakartier y'abahutu n'ay'abatutsi. Hamwe hose ugiyeyo aba mu bwoko butandukanye yaragira ikibazo. Ni gutyo inama z'akarere zaguma zikuranwa kugira ngo haboneke inyishu ku kibazo cy'u Burundi. Amakungu yarakinya ko mu Burundi hashobora kugwa ibara nko mu Rwanda mu 1994. Kuwa 2023 ruheshi 1996 mu nama barimwo n'umushikiranganje wa mbere yarusha muri Tanzania, President Ntibantunganya yarasabye ko baboneka inteko mpuzamakungu ziza guhagararira amahoro mu Burundi. Iciyumviro caremewe, mbere n'ibihugu bizorunga inteko biremezwa. President Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo bagarutse indimi zabaye zibiri. Umushikiranganje wa mbere yari ku ruhande rw'abasirikare n'abandi barundi batere ku muzo w'inteko mpuzamakungu. President Ntibantunganya nawe yabandanya asaba gushigikira umuzo w'izo nteko, yabona ko azomufasha kugira inguvu no kugarura umutekano. Mugaturuturu kwa 2021 mu Kakaro 1996 ingabo z'abaroberi b'umuhari CNDD-FDD ziraye mu bateshejwe izabo mu ikambi y'impunzi yo muri commune Bugendana, zirasasika inganda. Abatutsi bari hagati ya 350 na 650 bagwiriyemwo abagore n'abana barishwe muri ako gaturuturu. Amarira n'amaganya vyuzura imiryango, ukwinubana hagati y'amoko birongerekana. Kwa 2023 mu Kakaro 1996 haratunganijwe igikorwa cyo gushingura abahitanywe n'ico gitero. Umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo yarahishikiye, umukuru w'igihugu nawe nyene yarahishikiye, ariko yakigwa n'induru n'inyandiko z'ababuza ababo bamwagiriza ko akorana n'ababiciye, mbere bagatangura kumutera amabuye. President Ntibantunganya ntivyashobotse ko abandanya ico gikorwa, ahubwo yasabwe kurira indege vyihuse agasubira inyuma kubera umutekano wiwe washobora kubangamirwa. Uwo mugoroba nyene President Ntibantunganya yarayahungiye mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi kubwo amakuru yoba yararonse ko ashobora kugandagurwa. Kwa 2024 mu Kakaro 1996 umugambwe w'Iprona waratangaje ko kuyicizere kuri President Ntibantunganya kandi kusokoye muri convention de gouvernement. Igihugu cari gihejeje kwinjira mu gipfungu gikomeye. Kwa 2025 mu Kakaro 1996 umushikiranganje wo kwivuna basi Colonel Fimenzi Zoyebwa niwe yatangaje ko igisirikare kiravye aho ibintu bigeze kandi kigahanuza abashinga naye cafashe igingo yo gushikiriza vyifata kibanza ubutegetsi Pierre Buyoya yahoze arongoye u Burundi. Bukeye umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo yaciye atanga imihoho gutyo leta yiwe baragiye.
ni gutyo hari hatanguye urugendo rushasha rwashikanye ku masezerano ya Arusha bene amasezerano yo guhagarika intambara mu myaka yakurikiye igihugu c'u Burundi. Aha niho turangirije ikiganiro cino munsi, tubitswe kugira ico muvuze muri comment ariyo commentaire, kugira like ariyo j'aime, no kugisangiza abandi mu kugira partage ariyo share, naho ubutaha.